Mu kuririmba sindirimba ibintu ngo kubera ndi umwana kuko ndirimvye ibintu kubera ndi umwana uca ndimba za maya ya be Shangina saye tena please punguza izo widada izo sali za kudanga ni za madada umenipanda kichwani leo una bahati lazima takubradada visa ujani uli visa ni passport mara simba dume mara simba dike mino na makukudume na makukudike wambieni wasubiri asubuhi wagawige kokoriko ujena ririmvye abantu bita amasimba dume na amasimba dike kandi ari nkoko ari amakukudume na makukudike mara simba dume ndi kumwe n'umwana umuhererezi wa Bantu Boy n'umuhererezi umwana muto cyane umunyengozi nawe sundi ni Kirikou ni kitwa aka baba yao ryavuye iryo zina bro Unagire aka baba yao why baba yao ya konfisa urugo ndi baba yao urugo kwa heye umufasha n'abana ya urundi gwibi vyatuzanya urugo ubu usigaye uri baba yao mu muziki majamaki biravana umuziki uri kwinshi mu rugo rwanje ubu rero mvuye ko sasa rero Mr Passport avuga ati je nshaka gushika imbere utanjiye ko ubu uri baba yao ndi visa ujani uri visa ni passport right guys kumwe na Kirikou ikintu nshaka kubaza ni kimwe indirimbo yawe irasohotse mugayazi gihine uri uhoze cyane uwo kubgawe ubona umuziki wari kugenda neza cyangwa uvuga uti niyo strategy nakoresheje bwa muziki wanshaka gutebuka ubu boni sawa kubera ikintu cyose gifise umwanya wacu kandi sinosora byinshi bitogira aho bigera bifume bibabike mugabo bigira ahantu bigera yego akimyaka ibini nusu muri Bantu Boy rarenze kundimbo zibiri gusa mbo siko tugiye kuza turakora twari tugitangura kandi ndinga kugira abamfashe sindinga kugira abanyicarike bafise indi mipango kandi ikintu cyose kibira ku mupango niyo mpamvu ariko ubu tugiye gukora no muri ya ndirimbo birimo makao lazima tuwawashe washa twagihwasha washa let's go sikiliza navyotaka mi kukufyakata tena please punguza izo widada izo sali za kudanga ni za madada umenipanda kichwani leo una bahati lazima takubradada sulisemu unataka bato weka biti tuchane na umshete demo wako ili baadaye mochane unajiseksisha etu na macho mazuri takuja kupakato wauni sioto zuri skizi na zama ndichi eti zile mbivu sizitaki mimi nataka mbichi maswala kukaa uchi huo nupo uzi kamshtuwe demo wako maana anapenda vijiti mara simba dume mara simba dike mino na makukudume na makukudike wambieni wasubiri asubuhi wagawige kokoriko simba dume na simba dike abantu ni bantu bafasha tuvuga mu ndirimbo ntana bamwe kirese ko navugiye muri rusange si rusange nitubeshanye birazwi umuntu akunda kwita simba dike ni Natacha simba dume ni Sadbi urabaririmbye abantu babiri ucavuga uti waende wakafanya nini sio ta simba dike sio ta simba dume ni makukudike na makukudume baende wakawiki ntubona kumenge ndirimbo yari mu bintu vy'amabifuko uko ntaguciye mugatohe sabonye ni wavuze habaye mu vya passport uravuga uti bifesha ni ati passport ngamo muziki ashaka gushika imbere utanciyeko mugana nawe uti wita ngo passport wakati uko na flow moja bifesha uko na flow moja ivyo sinakosha kuzana intuze ndimbo gasanga nta poilos cyangwa sanga nyene bayisi ya mabifu Muje na bifu naririmbye bivana n'ukuntu wabitahuye kandi uvuze yuko aribo navuze bisigo je naririmbye abantu bita amasimba dome n'amasimba dike kandi ari nkoko ari amakukudume n'amakukudike Sadbina Natacha umviriza ubisiguye rero yuko aribo navuze babisigura yuko ivyo navuze ari byo nyimba ari kubona yuko bakwiriye kwita simba dome sibo navuze ariko nyimba ubona bavyita ari nkoko nimba mbona ko bavyita ni nkoko vya vrai guys nimba ubona ko ariko bavyita nabone ko bavyita niko bavuga sivyo ni nk'inkoko ntibibabereye je navuze bajya bitabereye okay bajya birababereye sinzi bivana nawe nako tandi bavyita bajya nyene bari abandi hubwo we bajya niboze abandi bona rinze guys mwavyumva tugwe na Kirikou Akili umwana w'ingozi hari iwacu kugasaka kwa na nyonga ni big ni behind the camera ndi kumwe na Idris akabazo gasa nka kanyuma ni cereke indirimbo chorus yawe nshaka kuzimbe kajya washa bivuze
washa umva ni chorus ishaka gusa n'indirimbo ya Kingorongoro kuko Kingorongoro indirimbo arimba na Country Boy barayizi yavuga ati Kingorongoro woza nawe washa ntura ko bisa nkuko umengo warivye wowe bivana no kuntu wavyumvishije cyangwa wabitahuye mugabo baye wa mbere ubimbari suko bitaba cyakugira iki indirimbo niko zimeze zirasa ngene ritimi igenda ngene uririmba gusa amajambo ni adasa gusa urabona ko flow ari imwe boni kwa kundi nyene jewe ntayo narabiye ko mugabo imba ariko wabitahuye ni sawa umuntu wese afite duwa yo gutahura ibintu ko ashaka yego guys mwavyumvise cyangwa ikintu yakwivye bon ntavyonzi ama icerekeye indirimbo yawe tuje kuri video gatoye umu professeur mubarizi bawe so numwigisha n'umuntu babarongoye ishuri ryanyu resegera kusanze wigako ya telefone yambwiye ati big indirimbo ya Kirikou nayibonye imeze neza cyane mugabo sinashimishije n'ingene video itanguye ari muri toilette ari kacana ibintu yicaye ari gusa ibintu vyuko we yavuga ko yari gusa ndamubwiye naje kumusigura we ntabitahuye mugabo ati je vraiment nabonye ngiya sene ntiyari kwiye kujamwe kuko kubwantu ubona kijya sene shaka gutuma umuziki wawe utaduga cyane si utumbwiye akunda kuvuga ati uri umwana wacari muto y'amasinema najyaye kwiye uzayibagiza mbo wapi twebwe mu kuririmba sindirimba ibintu ngo kubera ndi umwana kuko ndirimvye ibintu kubera ndi umwana cyo ndimba za maya ya be canke nasaye umva je ndirimba ibintu bishikira abantu bose nyimba vyashise ntabishime hari abandi bana bari muri generation yanje babikunda kandi nuko twaracanze hari ivyo yakunzemo n'ivyo yansemo mu bisanzwe rero dukora ikintu kugira abantu bose bahagira bagikunda agira ibimyakunda nibindi birashika cyangwa kabikunda vyose mugabo kuvyanka nta kibazo na kimwe ahubwo gusa ndamushimiye basanzwe bananshigikiye yego Kirikou jamuka ko afanzi ba mbese afanzi muzika buja flavor ndabakunda kandi cyane kandi ndabashimiye kuko bakirindi ijya ndirimbo naho bariko barayigeza nabandi bamfashe nta muntu navuzemo nubwo byo kikanga banaramuvuzemo je sindi umwasi w'iterambere ry'umuziki w'u Burundi kandi abo bose mukeka ntagwanko dufitaniye kandi ntibinaniye kuririmba indirimbo yo kumvikamo yuko navuze ba Diamond cyangwa ba Chris Brown kandi n'abastari bakomeye ndizere indirimbo ikumvikanamo yuko navuzemo umuntu ariko akaba ari umurundi ni vyiza uko ni promo wari waje kungira iki kiganiro ariko nabo wabavuze umva ni vyiza je sinovuga ko ku bantu batahura umuziki ni sawa ntangorane Merci beaucoup ndagushimiye merci kwifuza n'amahigo muziki wawe murakoze cyane guys abo yavuze ati ntagwa nk'urimwo ni promotion abakoreye murabazi n'abandi nyene ni big kuri micros Idris Boda kuri kamera ndakunda cyane abandi dukwikena kuri imbuga zacu za social media hose muzo dusanga gira subscribe na like na comment we love you so much guys niko na baba yao tunawasha